mwiri joro ryakeye mu masaha ya saa 2 saa 3 niho mwabona imirongo minini y'abasirikare b'inyeshamba ba AFC M23 RDF ariko berekana yuko ariko barava mu gisagara ca Uvira. Ni mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika bisa nuko yari yamaze gushira igitutu gikomeye kuri izi nyeshamba cyane ku murongozi wabo President Paul Kagame. Ibi byabaye inyuma yuko President Paul Kagame yumvise yuko leta zunze ubumwe za Amerika yatumijeho akanama anovuga ko kikibiriho aho yatumye ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda kugira ngo bashobore kuyaga cyane ku vy'umutekano. Ibi ndazi yuko nayo bahaye mu kiganiro cejo ndetse tunaganira byinshi kubijanye n'ingene bitavye isaha 12 z'agatondo muri Washington neza na neza muri Mezo branche hariya kwa President Trump. Ibi byose turaje tubiyage mu kino kiganiro, ariko mu kino kiganiro turaje tuyaga eske M23 yaravuye muri Uvira canke no kumaska kugira ngo donc shebuja wabo ntahabwe ibihano nkuko leta zunze za Amerika zamaze kuba ziteganya ibihano zigomba guha uri mu president yigize icihebe. Nuko rero imbere ko twinjira mu nkuru yacu y'idonido y'uno munsi turabe uburyo zino nyeshamba bihagaze nga ku butaka bwa Kongo neza na neza mu gisagara ca Uvira no tsa kwibanda cyane. Reka manze ndamutse cyane bose dukurikirana yaba abari ngaha mu Burundi by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi, hari abari mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, ikaho merere muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari Amerika, abari Asia, mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'abasaha muri komadukurikirana. Je mugiye kubana namwe Nikodide Black no mugiye kubana cyane mu kuyago nubwo kuri yabo kitarambiranye. Abenshi mwarabonye amafoto n'amavideo yerekana inyeshamba ziriko zirava mu gisagara ca Uvira nkuko mubibona kino video nabashiriyemo ngaha ku ruhande. Ndibaza murabona yuko ari amashene y'imirongo yerekana yuko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF zariko ziratera ziva ngaha mu gisagara ca Uvira, ariko byagiye gutera amakenga bituma benshi bibaza byinshi bavuga ati eske zino nyeshamba zoba zavuye muri Uvira canke no kumasika kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zitaza gufatira ibihano uno sebuja wabo president w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ubwa mbere twagiye kubona itangazo bavuze yuko bagiye gusohoka mu gisagara ca Uvira, aho ndavuga ku munsi wa hirya yejo. Ariko inyuma y'akanya gato twagiye kubona umuvugizi wa AFC M23 RDF Bertrand Bisimwa avuga yuko kugira ngo bave aho bafashe barinda kuzana ingabo ngo ziri netre, ngo barinda kuzana ngo abamercenaire kugira ngo bashunge ivyo bice byari biri mu nyeshamba, ngo ntabwo bakeneye yuko hasubira FARDC ndetse na wazarendo. Ibi ndazi yuko twagiye tubibasobanurira ndetse tubibaha bikija habona. Ariko kuri no munsi ku munsi wejo dufatiye kuri ako kanama kauje akavuga rumwe na leta y'u Rwanda, niho President Paul Kagame yaciye donc abwira abazino nyeshamba ziwatiraba mu masike yuko muvuye muri Uvira. Donc bamwe baraduga imisozi, abandi barudi imodoka nkuko mwayibonye kuri no video. Ndibaza abantu bacishijemo murabona yuko bariko barekana ko bariko barava muri Uvira, ariko naganda babwire yuko amakuru yizewe, amakuru y'ubutasi inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziracaruka mu gisagara ca Uvira. Baracari benshi, ni benshi kandi ni benshi cyane. Jewe twazindiye turavugana n'uburyo aho yavuze yuko abenshi bamaze kuba bakuye imyambaro ya civile kugira ngo ibihano Amerika yatiganije mu gihugu cy'u Rwanda donc ntiba bibafatira. Ariko icyo tubabwira nuko itariki ya nyuma yo gukura azino nyeshamba ziwe mu gihugu ca Kongo ariko umunsi w'ejigenekerezo rya 19 ni nawo umunsi wa nyuma President Paul Kagame ashobora gukuraho ingabo yaba yarashwe n'itarashwe, yaba igihumeka cy'ingabo yose y'inyeshamba iri ku butaka bwa Kongo asabwa kuyikuraho kitare kandi atari muri Uvira gusa, kuko murabizi yuko babategetse kurekura buri gace kose bafashe. Leta ya Kinshasa ikakontrola 100% atagitutu cy'inyeshamba nimwe kiriko kirabijamo. Ariko kuyandi makuru y'ubutasi, amakuru abantu benshi batamenye, Ubufaransa na leta zunze ubumwe za Amerika bisa nuko
biriko biraterana makiki, kuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zirashaka yuko mu bice zari zarafashe ngaha muri Kongo ngo hoza ngingabo z'Ubufaransa zikaba arizo ziba zirahacunze ngo ntihaze FARDC ndetse na wazalendo. Ibi ndazi muca mubitahura, murazi partenariat igihugu cy'u Rwanda gifitanye n'Ubufaransa, ndetse amakuru dufise n'yizewe nuko amadrone inyeshamba z'u Rwanda zikoresha M23 aruko arabafaransa. Murabizi yuko bigeze no guha ibigwanisho Tshisekedi, maze baza guha ama password canke bimwe mu biranga bino bikoresho babahaye, ugasanga biriko birarimbura biwabo. Ibindazi yuko mwagiye muri kona rero kumva yuko hoza Ubufaransa, M23 yo ikisabira Ubufaransa, nuko izi imigendaniye bafitaniye n'igihugu cy'Ubufaransa. Ariko Amerika yavuze ati wanguha ibihugu byavuzwe ko bigiye kuza ni Angola ndetse n'igihugu cya Tanzania. Ibi nibyo bihugu Amerika yavuze yuko bishobora kuza ngaha muri Kongo. Ikindi kintu cyose kitemewe nuko ingabo zose zitatumwe na President Tshisekedi zo kwisoza zikava muri Kongo. Mbere amakuru dufise ari kadushira y'ubutasi nuko zimwe mu ngabo za Tanzania ndetse na Angola zuba zamaze kuba zasesekara mu bisagara mu bice bigiye bitandukanye, abaza Karemi n'ahandi henshi za Kisangani, kugira ngo bashobore kuba bari ko baracunga umutekano w'ivyo bihugu. Nababwira yuko zino ngabo ari n'ingabo karuhariwe ndetse zinafise bimwe mu bigwanisho bikomakomeye, aho bashobora guhangana n'umwasi mu buryo ubucango bundi kandi bakamutuza. Ibindazi yuko zongera tubibaha step by step kugira ngo mushobore kumenya ibikorwa by'izi nteko zizona ngaha ku butaka bwa Kongo ko bizoba biriko biraranguka. Ariko ingabo President Felix Fatibeto yihamagariye nazo zirafisha uruhusha rwo kuguma mu gihugu cya Kongo. Tusho tunababwira yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bahawe ubutumwa cyangwa invitation na President w'igihugu cya Kongo. Bisigura yuko ingabo z'u Burundi nizibishaka, President w'igihugu nabishaka, bakongera kubimusaba yuko zisubirayo, ingabo z'u Burundi zirasubira muri Kongo, nice cyane gufashanya n'abandi kugira ngo bashobore gutuza ino mitwe y'iterabwoba canke ino mitwe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yitwaje ibigwanisho. Ibi birashoboka mumve yuko bidasanzwe. Akandi kantu rero mutari mwamenye kavuye mu butasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twarababwiye yuko hariho benshi bagifata imikino yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itoba iriko irakarira uno mu President w'igitugu w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nagenda babwire akandi kantu mwofatira kugira mubone yuko ibintu biri ku rundi rwego. Nuko amakuru dufisi y'aka kanya maginga ya ngaya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize ahabona uburyo President Paul Kagame yakominikanye n'abasoda ba M23 bari ku mirongo y'urugamba. Mu byo bamufatanye nuvuga ko bamufatanye igihanga. Ku butasi bwa Amerika butangaza yuko President Paul Kagame yaganiriye wenyene ubwiwe ku murongo wa telefone hamwe n'ababagwanyi ba AFC M23 inchuro amajanane. Ko amajanane nizo nchuro President Paul Kagame yashoboye kuganira n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Donc ibi bavyerekanye kugira ngo bashobore kwerekana neza yuko mu buryo bweruye, mu buryo bucango bundi, President Paul Kagame atampamvu nimwe ihari yotuma yihakana yuko ariko arakoresha zino nyeshamba mu kwiba ndetse no kwica kwangaza abakongomani. Ibi ndazi yuko ari ibintu vyekana neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukaraba u Rwanda buri umwanya wari wose kandi ataco bisabye. Ibi ndazi yuko mu bitahura mwe bumudukurikirana, kandi singomvye kubirandira ko, singomvye kubivuga ko byinshi, ariko abantu bagikikanya yuko Amerika idashobora kurandura Paul Kagame. Birashoboka cyane, deja nabo bamuhaye igihugu kandi nibo bazokimara. Ko bavuze abantu bavuze ati uguhaye ashaka no ko karakwaka, kandi ibintu navyo birashoboka. Ku munsi w'ejo mu kiganiro nakoze narabasiguriye uburyo uno mu President w'igihugu cy'u Rwanda ariko arishigikira mu buryo butabaho, aho avuga yuko yahawe n'abademokrate. President Donald Trump ndetse n'abarepublike bose bagenzi we badashobora kumukura ku butegetsi, ariko uwamuhaye n'umunyamerika, kandi umunyamerika ashaka yo mwaka. Nico no bivuga ko, ariko ivyo twarabivuze mu buryo buramvuye ku munsi w'ejo, ntabwo njinda bigaruka.
ariko rero ako kantu k'amakoro agera ku majana 4 apere majana 4 bavuganye n'izinyeshamba biri muri bimwe bashira mu madose cyangwa bashira mu birego byerekana yuko President Paul Kagame akorana n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bweruye. Ndazi yuko mwagiye mubikurikirana byagiye bica ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Ndazi yuko kandi majambo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zibicishije ku burongozi bwazo bavuze yuko bariko barava mu gisagara cya Uvira aho berekeza neza na neza muri Kamanyora, aho mwagiye murabona imiduga nkuko nabiberetse ndetse n'imirongo miremire cyane. Ariko abakongomani bo ntabwo babifata nkavyo, ahubwo barabifata nk'inamico byo kugira ngo zino nyeshamba zikomeze zishe cyangwa zinyegeze ngaha na cyane mu gisagara cya Uvira, aho impungenge z'abakongomani n'amakuru bamenyesheje bashize ahabona ko vyo kuva muri Uvira. Bagize ati birihutirwa M23 RDF akandiko gakino kakinywe nk'uko bishikirijwe n'abo muri Kongo. Byose byari byateguwe mbere. Abamenyesha makuru bari batumiwe kumenyekanisha ukugenda bava muri Uvira, ivyo no guhuma amaso n'ububeshi kugira ngo bagabanye uburakari bwa Amerika mpuzamahanga yiteguye gusenyura President Paul Kagame. Hano ndababwira yuko mwanabonye manifestation novuga yabamwe mu bategetswe ndetse ari equipe yari yateguwe na M23 kugira ngo berekane yuko abene igihugu babishimiye. Ariko mu byo basinye Washington ntaho byanditse yuko abene igihugu nibabishimira bazoca baguma muri ivyo bibanza. Ndazi yuko abayeshi bagiye mwabikana nganda babwire amwe mu bamenyesha makuru bari bahatumiwe ndetse n'ibinyamakuru vyari vyatumiwe kugira ngo bishobore ngo gukuvura canke kwerekana igenda rya AFC M23. Muri abo bamenyesha makuru harimo Ale Oikani wa Al Jazeera, harimo Breze basa bose wa Kivu Morning, hamwe na Auguste Marivika MTV n'ibindi byinshi. Nababwire ko na Baskovia magiye mwabona kenshi aho barangije bavuga ati intego yabo ni kurema urujijo ngo baravuye muri Uvira mu gihe ku mbuga zitandukanye byose byogaragara abantu ndetse na Amerika bocabona yuko inyeshamba zamaze kuva muri Uvira. Bimeze uko si ntambwe za cover AFC M23 RDF ntabwo yavuye muri Uvira, bakuyeyo gusa impuzu zabo, bambara impuzu za gisivile kandi banyegeza n'ibigwanisho byabo mu ngo z'abasivile kugira ngo bagabanye igitutu cya Amerika. Baracari benshi mu gisagara cya Uvira mu gihe bari bakwiye gusubira inyuma berekeza Kamanyora. Intumbero nyakuri ni gukiza Kagame mu bikorwa vyiwe ntahave ahura n'ikibazo bifise. Novuga yuko intego imwe gusa mu kurinda President Paul Kagame, kubera ko tuzi ko ibihano vya Amerika bitegekanijwe mu ntango ziyindwiza ku gusohoka ibikino kugira ngo batume Amerika idashira mu ngiro ibihano. Aba RDF bamwe bagumye muri Uvira bambaye impuzu z'abasivili, bazotangura kwica buri joro, hanyuma bagirize ibyaha kuri FARDC ndetse n'abazandi, hanyuma barire mu matangazo amaborogo, hanyuma Kagame azoce asaba kugaruka kwabo ngo barinde abasivile, ariko abasivile ariko nibo bazoba babishe. Niko kiri. Murumva yuko abakongomani bamaze kuba bamenya amayeri President Paul Kagame asanzwe akoresha. Si rya mbere si rya kabiri byazoba bikoze. Abenshi murazi yinjira yiwe muri 94 mu gihugu cy'u Rwanda, ibyabanje kuba ndetse byinshi aranavyagirizwa. Ariko abakongomani ikiza cyabo ko bamaze gutahura ndetse banabona cyane kure ivyo babako, ndetse bakabanazitirira n'ivyo. Baravuga ati AFC M23 RDF ntabwo yavuye muri Uvira, bari ngaha nyene barindiriye yuko bibagiza Amerika kugira ngo ifatire ibano Paul Kagame, hama batangure kwica abantu mu majoro, bace bavyagiza FARDC ndetse no wazarendo, hama
perezida w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame acasaba kugaruka muri ibi bice kugira ngo aze kurinda umutekano ngo waba hari ngo bari kubagishwa abazalendo na FARDC, ariko murabona yuko bamaze kuba babibona nabanze kubona ko babayimbonera kuri kabisa basike basomera ibahasha basomera ikete mu ibahasha niko ndayibona. Ikindi kintu cyagiriza kerekana ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda ari nyuma ya vyose. Uno munsi habaye amasezerano ya hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo, ariko ivyo bavuganye muri irya nama biriko birashira mu ngiro M23 kubera iki? Nubwo mwari mwarabisobanukiye mugabo akanukene kukamenya ivyo basezeranye Washington byo gukuramo ingabo uno munsi bigomba nubwo bitariko birashirwa mu ngiro mu buryo bweruye, nubwo ko rushira mu ngiro ku mpapuro AFC M23 niyo iriko irakora ivyo basavye perezida Paul Kagame. Aha andazi yuko umwana w'ubwenge yumvira mu bwinshi kandi muca mumva byinshi n'ibyo ntabwo, ariko singombye kubarambira. Tuza guhura mu bindi biganiro, ikamaze ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshe nyakwana natwe mu biganiro n'amakuru tubashikiriza. Nizera ko mukomeza kumerwa neza, turaza gukomeza tubabwire AFC M23 nyamba ikiri muri Uvira iki gikorayo, ariko tubabwira yuko hashobora kuboneka oda yo kubakurayo kunayo mu gihe ikigenekerezo rya 19 ejo ho baharenga bataramara kuvayo. Karenda bike bandire kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu ovyo munsi nyene mwari kumena Cody de Black kuri mikoro, gusaba duhure muri commentaire ugira ico uvuze. Bye bye.